Turabaramukije kandi turabahaye ikaze mwabanywanyi mudahwema gukurikira ibiganiro n'abakuru tubagezaho iminsi yose kuri iyi mboneshakure ni Hejuru TV. Turabahaye ikaze aho muherereye hose, abari mu bice bitandukanye mu gisagara ca Bujumbura. Aya makuru arabaraba mwese, mwumvirize ingingo umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika yoba yafatiye abadandaza umubiri mu gisagara ca Bujumbura. Abakirimwe rero ntimuze gucikwa n'aya makuru, gusa n'imbere yuko tuyatangura ubisangiza bagenzi bawe kugira ngo iyi ngingo umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca yoba yafatiye abadandaza umubiri mu gisagara ca Bujumbura abantu benshi baze kumenya ivyabaye. Turaramukije kandi n'abari mu gice ca Gitega, aho ni ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi, n'abari mu zindi ntara zigiye zitandukanye, namwe ntitubibagiye, turabahaye kaze muri uyu mwanya w'amakuru agezweho. Turibuka kandi n'abari mu bice bigiye bitandukanye mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi, abari ku mugabane wa Afrika mu gice c'ubuseruko, ic'ubumanuko, ic'uburengero hamwe n'uburaruko, n'abandi benshi bakurikira Hejuru TV bari ku migabane ya kure harimwo Uburaya, Aziya, Amerika na Oceania. Umwanya rero wayagezweho twabatunganirije, turi kuwa kabiri ku itariki ya gatatu kwezi kw'icenda 2024, uko mwavyumvirije rero tukaza kugaruka ku ngingo yafashwe no umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika. Abadandaza umubiri mu gisagara ca Bujumbura ubu noneho ivyabo vyakomeye. Inkuru ku buryo bw'idonido ni masegonda makeyi ari imbere. Turaza no kugaruka kandi ku yindi nkuru ivuga mu gisata ca politike, aho umugambwe Codebu wemeza ko ata muntu azosubira kubiba amajwi mu matora yimirije. Ivyo vyose navyo tukaba twabateguriye ko inkuru ku buryo burambuye. Ikindi nuko i Muyinga habaye inyuruzwa rikomeye cane. Ese vyoba vyifashe gute aho ubwo mu gisata c'umutekano hamwe n'agateka kazina muntu? Ingozi hoho Buramatari ariko barabeshuza ibihuha bivuga ko hari igitoro ca magendu coba carafashwe. Ikindi turaza no kugaruka ku makuru y'indero. Ivyo vyose mu kanya gato y'ingingo imwe imwe ukwayo. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako, nongere mbigusabe ufyondeko kugira ngo ujuranka amakuru n'ibiganiro vyacu uri mu bambere. Gervais Ndirakobuca iyo bishitse ku ngingo zo guhagarika ikintu asya atanzitse, ndetse akaba akorana vyose n'umwete. Muti vyifashe gute noneho? Muribuka ko yigeze gutangaza ko udafise icakora mu gisagara ca Bujumbura kuriye kuduga agasubira ruguru akaja kurima, ndetse bikaba vyaranakurikiwe n'ingingo yoba yarafashe ndetse ayishira mu ngiro ko uzosangwa kwirigara wese azoja gukora imirimo ikomeye cane abandi badakora, harimwo nko kuyora imicafu hamwe no gukora ibindi bigiye bitandukanye. Ico gihe rero kikaba carabaye mu gihe rero yariko aratangaza ko mu gisagara ca Bujumbura abahabo bose atakazi bafise kandi baba baragasize ruguru. Ubu noneho ibigezweho ni ingingo yafatiye abadandaza amubiri mu gisagara ca Bujumbura. Gervais Ndirakobuca umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi abasaba kubihagarika vuba kandi vyihuse. Abadandaza umubiri mu gisagara ca Bujumbura basabwa kubihagarika vuba mu ntumbero yo guhangana n'ingwara y'ibihere vy'inkende iriko iranandagata mu gihugu, nk'uko vyaraye bishikirijwe n'uwo mushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika. Ivyo rero akaba yarabitangaje mu nama yo ku munsi w'ejo y'abafise uruhara bose mu kuganya ikiza c'akaranda gakomoka ku nkende mu bisata vyose bigize igihugu. Ni inama rero yari irongowe n'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca, bakaba bararabiye hamwe aho ico kiza kigeze n'ingingo zikwiye gufatwa mu guhangana n'ico kiza. Mu vyafunitswe rero nuko abo badandaza umubiri bose mu gisagara ca Bujumbura basabwe kubihagarika vuba atagisabwe. Kurya inyama z'ibikoko vyo mw'ishamba navyo bikaba bihagaritswe. Uruhara rwa leta bakaba bavuga ko ari ntangire mu gukurikirana ivy'isuku hamwe no gusubizaho ibikoresho birimwo amazi yo gukaraba n'isabuni mu bibanza bihuriramwo abantu benshi. Tubabwire ko kuri ico kibazo c'akaranda ubushita bw'inkende gushika ubu kuwa 31 Myandagaro 2024
abantu 313 nibo bari bamaze kwandura ico kiza nk'uko vyanashikirijwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu Ridwine Baradahana. Ivyo rero mu ngingo zo kurwanya ikiza c'akaranda gakomoka ku nkende canke monkeypox, umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca batazirana kugarika akaba yasavye abadandaza umubiri mu gisagara ca Bujumbura ko babihagarika vuba bwihuse. Gira ushikiriza kuri iyi commentaire. Nayo mu gisata c'amatora tubabwire ko umugambwe Codebu wemeza ko ata muntu n'umwe azosubira kubiba amajwi mu matora yimirije. Barahiye bararengwa. Uwo mugambwe Codebu iragiye ryandadaye nibo bavuga ko bakorera inkoni ku gishitsi abiteza gutsinda amatora babanje guhinyanyura mu kwiba. N'amatora ya 2025 hamwe na 2027 bavuga ko abazobigerageza bitazokunda. Ibi rero akaba yarabishikirije ku munsi w'Imana mu ntara nshasha ya Bujumbura. Umugambwe Codebu rero watunganije iryo koraniro kaminuza mu ntara nshasha ya Bujumbura mu ntumbero kuraba uko buhangana no kwitegurira amatora yimirije ya 2025 hamwe na 2027. Muri iryo koraniro umugambwe Codebu wamenyesheje ko ubusuma bwama bwibonekeje mu matora bitazosubira na gato. Nk'uko rero vyashikirijwe na Kefa Nibizi arongoye uwo mugambwe, ko yaragize ati abantu biteze gutsinda amatora ya 2025 hamwe na 2027 bahinyanyuye vyiteze rero ntibizokunda, hari umurongo utukura. Umugambwe Codebu waragarutse kandi ku ntererano iriko iratozwa mu gihugu cose bikozwe n'umugambwe CNDD-FDD, aho bamenyesha ko ivyo bari gukora biteye kubiri n'amategeko, bakavuga ko intererano itangwa n'umunywanyi gusa atari abarundi bose. Muri Codebu rero bakaba basavye abanywanyi babo ko nabo botanga intererano mu ntumbero yo guhangana n'umugambwe CNDD-FDD uri ku ubutegetsi. Mu yandi makuru, Ingozi buramatari ko arabeshuza ibihuha bivuga ko hari igitoro ca magendo cafashwe. Ni nyuma yaho amajwi n'amasanamu amaze iminsi ahanahanwa ku mbuga ngurukanabumenyi avuga ko hari ibitoro vy'amagendo vyafashwe n'umushikirizamanza kukira sentare isubiramwo imanza y'Ingozi. Buramatari nawe akagerageza kumwumvisha ko yobisubiza bene vyo buramatari yabibeshuje. Desire Minani buramatari wa Ngozi avuga ko ico gitoro cafashwe cari kigenewe ubujejwe gucandaga ibitungwa muri komine Mwumba, kandi ko bari muri ico gikorwa bari bafise uburenganzira bahawe n'umushikiranganji bw'amasoko ntanganguvu, ubutari n'agataka bwo gutwara ibitoro mu mabido. Nk'uko rero abandanya bivuga, iryo fatwa ry'ivyo bitoro ryatumye ibikorwa vyo gucandaga muri komine Mwumba gihungabana. Buramatari rero akemeza ko intara irongoye iriko iriyungunganya kugira ngo irondere igitoro gisubirira icafashwe kugira ngo ibikorwa bibandanye. Ku kibazo c'abidogera abategetsi ko boba bafise ukuboko kw'inyuruzwa ry'ibitoro iyo bije mu masitasiyo ari mu ntara ya Ngozi, Minani arongoye iyo ntara ntahakana ko hari ibitoro, basaba bene amasitasiyo kubaha. Ivyo navyo rero ngo akaba ari ibiheza bigasahiriza mu bikorwa bitandukanye mu gihe ikindi gitoro kiba kitaraboneka. Buramatari we akavuga ko akenshi bagiha za rusehabaniha ndetse babuze abantu kugira ngo bashobore kuja kubashingurana iteka. Abategetsi rero bakagendera intara ya Ngozi maze ingendeshwa zikabakamirako. Minani agasaba uwo wese ko yogira ikibazo cumvikana ko mu gihe yokenera igitoro ko yokwitura ibiro vy'intara kugira ngo yoroherezwe. Nayo rero kubibaza ko hoba hari kutumvikana hagati y'indongozi nkuru mu ntara ya Ngozi, buramatari amenyesha ko bagiye kuganira kugira ngo abanyagihugu batunganirizwe n'indongozi zifatanye mu nda. Yandi makuru hagezweho mu gisata c'indero tubabwire ko umwaka w'ishuri wa 2024 ushira wa 2025 uzotangura kw'igenekezo rya 16 Nyakanga 2024. Amanota 68 ku majana 2 no kuvuga ibice 32 kw'ijana yazabwa kugira umunyeshuri yakoze ikibazo c'umwaka w'icenda c'umwaka 2023 ushira 2024 yimuke mw'ishure inyuma y'ishure shingiro. Ku banyeshuri 79,887 ubwo ni ibice 70
n'icenda n'uduce 8 kw'ijana baragitoye, n'abashika 16,097 nabo barananirwa. Ni ukuvuga abanyeshure 135 muri komine canke 5 kuri buri mutumba. Intara yabaye ya mbere ni Karusi yamenyesheje ku bice 97 n'uduce 17 kw'ijana. Ya nyuma ni igisagara ca Bujumbura camenyesheje ku bice 67 n'uduce 5 kw'ijana. Komine Ntahangwa nayo ikaba yabaye ya nyuma makomine yose aho yamenyesheje ku bice 60 n'uduce 66 kw'ijana. Ibice 70 kw'ijana navyo bikaba vyafatiwe ko ku bazokwiga mu mashure y'akarorero. Amanota 101 ku majana 200 nayo yafatiwe kugira umunyeshuri aronke uburenganzira bwo kuja mu mashure y'indaro. Ibisata vy'ubuhinga, indimi, ibiharuro no kwigisha niho hasigaye ibibanza. Ni mu gihe rero muri uyu mwaka mu mashure y'indaro hiyongereye ibibanza 5,000 ugereranije n'umwaka uheze. Abanyeshuri b'abatwa bakaba barashoboye no kuronka amanota 64 kw'ijana, ko bafise n'uburenganzira bwo kwiga mu mashure y'uburaro. Ni mu gihe 120 kw'ijana 75 bakoze ico kibazo bayashikanye. Ubushikiranganji bw'indero François Habyarimana akaba yabishikirije mu kiganiro ahejeje gutanga ku bamenyeshamakuru umugoroba wo kuri uyu wa 2 Nyakanga 2024, akamenyesha ko batadugije ibitigiri vy'abazo kwinjira mu mashure y'uburaro gusa, ariko ngo banaguye n'ingene ubuzima bw'abazokwiga buzoba bumeze, kuko ngo bamaze kongereza imatera zingana 8,000 kandi batanguye no kwagura uburaro bumwe na bumwe. Imuyinga kunyuruza abantu bakavuga irengero vy'imonogoje rwose uno mwaka. Mu mihingo yose y'Uburundi haguma havugwa abantu batwarwa n'abantu bambaye impuzu z'igipolisi bari muri za kamioneti Toyota Hilux double cabine z'ibiyo bitabona. Uko niko vyagenewe n'uwitwa Macumi Cassier ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga mw'ijoro ryo kuwa gatandatu heze rishira ku munsi w'Imana. Macumi Cassier akaba ari umugabo w'imyaka 50 avuka ku mutumba wa Kagugo muri komine Giteranyi mu ntara ya Muyinga. Ni mwene Kagira Andre na Buhonyori, akaba yubatse, akaba n'umuvyeyi w'abana 7. Macumi Cassier yari amaze igihe akukurutse mu gipolisi c'u Burundi. Yari yinjiye mu gipolisi avuye muri CNDD ya Leonard Nyangoma, ubu yakorera ishirahamwe ryubaka amabarabara ARB, akararira ivyuma vya ARB aho Imuyinga ku mugwa mukuru. Ako kazi rero yagakora n'ubundi bagaharara ari babiri. Ijoro ryo kuwa gatandatu heze rishira ku munsi w'Imana isaha 8 y'ijoro, Macumi Cassier na mugenzi we baraho barara barariye vya vyuma vya ARB, niho haza imodoka ya kamioneti Toyota Hilux double cabine yera ifise ibiyo bitabona kandi kiri nshasha. Havamwo abapolisi 2, ubundi ahisigaramwo abapolisi 2 rero basanga aho Gracie na mugenzi we baryamye bashika babatugagura ngo barashobora kuryama kandi bariko barabiba ivyuma. Niko kuvyuka baja kuraba vya vyuma basanga nta kibazo kiriho. Polisi bati cangaha ku modoka tubereke ivyo twafashe bivye, ariko rero bayishikiriye basanze atana kimwe cibwa. Polisi rero babategeka kurira imodoka. Mugenzi wa Gracie Macumi akuzaho abiruka. Gracie we yarafatwa yinjizwa imodoka ibiragiye kuva ubwo nta n'agakuru. Umuryango wa Macumi Cassier akaba bazindukiye ku munsi w'ejo kurondera uwabo ku busho bw'igipolisi n'iperereza, barabura uwabo. Baritiye abajejwe intwara ariko nta nyishu ihumuriza. Hari n'ibihuha bivuga ko Macumi yoba atakiriho, ariko nta cemezo cavyo na kimwe dufise. Biragoye rero kumenya wanyuruje Gracie Macumi muri iyo ntara ya Muyinga, kuko hasanzwe hanyuruzwa n'abantu benshi, bigakorwa cane cane na Shabani nimubona arongoye imbonerakure afatikanije n'abatwara iperereza. Muri kino gihe umukuru w'iperereza mu ntara ya Muyinga n'uwitwa Wilson Nzosabira nawe nyene asanzwe atoresha mu bijanye no kunyuruza abantu, ariko kugeza ubu nta cemeza uwoba yarakoze iryo bara, naho biruko vyakozwe, ariko nyene iperereza ry'u Burundi rimaze imisi rinyuruza abantu mu gihugu. Naha duhereje amakuru yacu twari twabateguriye. Mbasabe kugira ngo ntimuzocikwe n'ibindi tuza kubagezaho mu masaha ari imbere. Mane bahezagire.